Inama nkuru y'igihugu ijeje kugenzura uko imenyeshamakuru bikora CNC irongowe na Vestine Nahimana yashikirije ingingo zishasha zigiye gufatirwa imenyeshamakuru bimwe bimwe ndetse n'intunganyo shasha y'imibonano y'abarongo imenyeshamakuru mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyotuma umwuga wo kumenyesha amakuru utera imbere ndetse ukorwa neza. Hariho amaradio amwe tuzoheza tugaha inkebuzo mugabo twabanje kwerekana ivyo batariko barakora neza. Mugabo bati hariho ibihiza bisumba ibindi. Twasanze umenga ntitwokandirako. Ubwa mbere nagira ndabamenyeshe yuko turabona kumwe yuko Radio Culture Indundi tuyemereye. Mugabo twihweje ibica kuri iryo radio mu kiganiro citwa amagara meza kuri twese. Ingingo rero twafashe nuko ico kiganiro tugihagaritse mu kiringo c'amezi 6. Hariho iyindi radio yitwa RTBB, Radio Television Uburundi Bwiza, ariko harashiye igihe yarasavye ko yohagarika ibiganiro kubera ibibazo vya technique. Turabemereye yuko iyo radio iba irahagarara by'agateganyo mu mwaka umwe. Hariho iyindi radio yitwa Impano FM iba muri Mubimbi. Twabonye yuko hataragera ko tubemerera. Hagiye kuzaratangwa ubushimye ku baririmbyi bubahiriza akaranga n'imico kama by'igihugu cy'u Burundi. Ico twokwita prix aux meilleurs artistes bashira habona akaranga n'imico kama. Iyo n'ingingo yafashwe kujya dusanzwe tugira prix media, tuzoshiraho na prix aux meilleurs artistes. Ivyo byashikirije mu nama nkuru yo kumenyesha amakuru yari yakoranye kuva kuwa 24 gushika kuwa 25/0 umwaka wa 2024.